sing for the rest of my life. Turamukije mwese muri kumura televiziyo Gitaje tunabakaze muri kino kiganiro c'umutumire ikiganiro kihari kugira ngo umwe wese gikurikirana gishoye kumufasha mu buzima bwiwe kimwereke inzira kanaka kwiye gufata aharonkera ubumenyi kanaka cyangwa gutaro kanaka bishobora kumufasha mu buzima bwiwe. Rero uyu munsi ndafise umutumire aza kuyaga natwe kubijanye n'amasengesho kuntu amasengesho ashobora kuzana impinduka mu gihugu. Rero nashaka ndamuha umwanya yidondore ariko adukurikirana. Ego murakoze cyane. Amazina yanje nitwa Fred Nkurunziza, nkaba nsengera mu ishengero Génération du Christ Espoir du Réveil, nkaba nahamagawe nk'umu intercesseur, ariko mu buzima busanzwe nkaba mfise ivyo nkora mu buzima busanzwe. Murakoze cyane, turabashimiye cyane kubona mwitavye muri kino kiganiro aho ariko adukurikirana biteze kwakira inyishu biciye amajambo nza kuvuga, biteze kwakira ubwo buntu bwo gusenga kanatsinze kuvuga kujanye n'amasengesho. Mbega kenshi turabona muri Bibiliya bavuga kuvyekeye gusenga, turabona abantu basenze muri Bibiliya, none umunsi turabona abantu basenga n'abantu bigeze gusenga, tukabona amaherezo itakanaka mu buzima bwabo mbese no mu kibano cabo. Mbega bugiye havuzwe amasengesho nivyo hari insibo zitandukanye kujanye n'amasengesho, nihe nsiguro mushobora kuduha? Ego murakoze cyane. Kubijanye n'amasengesho ni novuga yuko ari ikintu tumenyereye kumva kandi gifise uko kivugwa. Tuvuze amasengesho nivyo no gisigura nk'uburyo dukoresha kugira ngo dushobore gushikiriza Imana ivyo tuba dufise. Kanatsinda Yesu ariko arigisha abigishwa biwe yarababwiye yuko bazosaba kandi bazohabwa, yuko bazorondera kandi bazoronka, arababwira ko banakomanga kugira bashobore kugururirwa. Rero amasengesho novuga yuko ari uburyo canke n'inzira umuntu akoresha kujya umuntu novuga nti kugira afungure yogira iki, abafise ikiyiko akoresha, afise ifurusheta, afise imbugita, birakenerwa ko rimwe na rimwe peut-être ashobora gukoresha intoki iyo bikenewe. Urumva navyo nyene n'uburyo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ashobore gushikiriza Imana ikiri ku mutima, ashobore kubwira Imana ivyo abafise. Murakoze cyane. Mbega bujyanye isikuvuga amasengesho burya usenga kwikuba nde? Mbega burya bose baremewe gusenga, bose barijya barumvirwa, bose usenga kwikuba rinde? Ego cyane. Usenga n'umuntu wese abafise ikintu abwira Imana. Aho kuri urwo rugero nibaza yuko twese turafise ibyo tubwira Imana, kuko hariho hamwe mu gitabo c'umusiguzi Salomo ariko aravuga, yavuga ngo yuko Imana iri hejuru natwe tukaba hasi, ko tutokwihuta kugira ico tuvuga. Donc bisigura yuko umuntu niwe akeneye Imana, umuntu niwe arondera Imana. Kanatsinda icubahiro c'abami nkuko biri bivuga no gusesangura ibintu, icubahiro c'Imana no kunyegeza ibintu. Urumva twebwe turi mu barondera Imana, twebwe turi mu bategerezwa gukurikira aho Imana iriko irashira ibintu. Rero umuntu wese atawuvuyemwo, umukuru, umutoyi, umwana, umutamakazi canke inkumi, twese duhamagariwe gusenga. Abategetsi canke abadararonka ico batwara gikomeye, twese duhamagariwe gusenga. Turabona iyo abantu bavuye mu bihugu bimwe baja mu bindi bihugu baba bafise impapuro kanaka canke icemeza kanaka ko kuja muri ico gihugu. Mbega hoho bagaca iyo bagiye muri ico gihugu asanga bariko bararyoherwa ivy'ico gihugu bagiyemo kuko barafise uburenganzira bwo kujayo. Mbega kuvyekeye amasengesho yoyo nta gisabwa kugira umuntu aje muri ako karere aho ashobora gusaba ikintu Imana ikamwumva. Mbega hari ikintu bisaba kuko abantu bavuga ati utari umwana w'Imana, uri umwana w'Imana, hari ico bisaba? Ego cyane. Bibiliya iravuga yuko hariho imvura Imana igwishiriza ababi n'abeza. Imvura twese ntitubanza kuyisaba, ariko yaremwe n'Imana, kandi twese turayironka. Mugabo turazi muri Bibiliya abantu basavye imvura itategezwa kuza, barahagarika n'imvura itategezwa guhagarara. Ubwo abo nibo bantu Imana ikorera ivyo idakorera abandi bantu bose. Rero umuntu hariho ibisabwa kugira ngo rimwe na rimwe ibintu bishobore kuja mu buryo.
nivyo twese hariho umuntu akubwira yuko yasavye ikintu Imana akakibona kandi ari umuntu ubuzima bwiwe adasenga mugabo yavuze bavuga yuko n'abasuma rimwe na rimwe basenga bagiye kwiba mugabo twebwe ukwizera kwacu gufatiye ku vy'Imana yavuze ivy'Imana yasezeranye hama kuvyo yasezeranye hariho bimwe mu genda birasabwa hari ivy'Imana yashizeho bitubera nk'inzira kugira ngo dushobore gushika aho dukora ivyo yadusavye yo nyene biciye muri ubwo buryo bwo gusenga no kuvuga iki ndatanga karorero harasabwa ukwizera n'akarorero ukwizera ni ikintu gitezwa guherekeza gusenga kuko gusenga kutagira ukwizera ntigushobora kwishurwa kuko Imana yavuze yuko ubusenga wese ategezwa kwizera yuko ico yasengeye yagihawe ako n'akarorero kamwe hariho muri Bibiliya haravuga neza yuko iyo umuntu asavye ikintu kitari mu bugombe bw'Imana adashobora kwishurwa n'akarorero urumva hariho ivy'Imana isaba abana bayo abakiriye Yesu canke abashitse muri ubwo buzima hamwe n'Imana muri iyo migenderanire hamwe n'Imana umuntu akicakira agakiza ugerageje kwibuka hari ibintu umuntu yasaba akaca bibona sinzi ko vyashikiye bose mugabo benshi abo tumaze kuvugana intahe z'abantu naje ubwanje warasaba ikintu Imana ndakeneye aka kantu ntubu ufise ibintu binini ukabona yuko uri kurishurwa ukabona uri kurishurwa uko igihe bigenda birasa n'ibigenda birahinduka bigenda birasa nk'uko umengo ibintu birateba ibintu biramaza umwanya ariko bidasigura yuko ivy'Imana itanga biteza kumara umwanya oya ariko bisigura yuko umuntu ategerezwa kumenya uburyo yihereza Imana mu gusenga kugira ngo bijya yasavye ashobore kwibona bishika kuko ico Imana ishaka nukutugira abasa nayo kandi nayo ifise vyose irihagije natwe bwishaka ko tugera aho ivyo dukeneye vyose bidushikana ku mugambi w'Imana tuba tubifise naho rero umuntu agenda arakura mu buryo bwo gusenga mu buryo bwo kurondera Imana mu buryo bwo kumenya ingene umuntu agendera mu gusenga mu zambwe bwa misi yose murakoze cyane muri kino kiganiro c'umutumiro kenshi turakunda gutusha ku bintu bitandukanye biba bibera mu gihugu kugira ngo tubone abantu bari kurahinduka mu gihugu y'ugisa neza cyane imbere ko twinjiye ahantu nza kukubaza ikibazo kubijanye n'amasengesho kuzana impinduka mu gihugu mutubwira mbega bujyanye amasengesho ari ubwoko bumwe cyangwa ari ubwoko bwinshi binashobotse mu deho turere dukeye yego ko muvuze yuko dutanga uturorero reka turabe twihuta gatoyi muri mu cete Timoteyo Paulo yandikiye Timoteyo igice nica kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo ijya mbere y'ibindi vyose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana kandi cane abami n'abashizwe hejuru bose kugira ngo twame mu mahoro dutekereje twubaha Imana turi nyankamugayo gose ariko ndashaka ko tuvuga kuri aka karongo ka mbere ikirundi kibaye gikene gatoyi kuko mu rurimi rw'icongereza muri version nziza ya King James havuga ngo ndabahanura kwingingira abantu bose bavuga supplication hama bagasubira bakavuga no kubasengera bavuga prayer hama icanyuma bavuga intercession gusengera abandi kubashibamira niko novuga rero novuga yuko gusenga kuri mu bwoko bwinshi biratandukanye hariho n'ahandi Paulo yagiye arabivuga ko gato mu bifilipi gice ca 4:6 baza ko bahazi ivyo umuntu ashaka arabimenyesha Imana mugabo mu kwimenyesha Imana harimo uburyo novuga butandukanye harimo kwinginga iyo umuntu akitswe n'ikibazo runaka n'akarorero abantu nk'aba abigishwa igihe Petero afunzwe ari mu ibohero baringinze baratakamvye Imana ntibariko barabwira Imana ikiri ku mutima gusa oya bariko barashaka yuko ico kintu kiri ku mutima cururuka vuba bwangu harimo urgence niko novuga hari gihe uja mu hagati y'impome zine aho udashobora kwihindukiza kandi Imana ibikubona nk'umwana wayo muri ico gihe rimwe na rimwe birakenewe ko umuntu yinginga cyane rwose sinovuga yuko ibintu vy'Imana biri standard mugabo n'uburyo bumwe bwa supplication ndabishize mu rurimi mu Kirundi nugutakamba cyane kwinginga cyane gose rero ko kwinginga nuburyo bumwe bwo gusenga hama umuntu arashobora
arashobora kubwira Imana agasaba Imana ikintu kiri ku mutima. Ndabahereza nk'akarorero n'umuntu atarubaka. Umuntu atarubaka yifuza kuzokubaka neza ariko arabisengera n'akarorero. Mana ndifuza yuko uzompa urugo rwiza. Ndifuza yuko uzompa kubana neza n'uwo tuzoba twubakanye. Ndifuza ko uzompereza ubwenge bwo gushobora kubana neza tuzoba twubakanye. Ariko arasenga, ariko arasaba Imana ikintu. C'est prier, c'est demander. No gusaba ikintu kugira ngo ico kintu ukibone. Urumva muri urwo rugezo novuga yuko nta kintu kiba kiriko kiratuma ibintu binyaruka cyane gose. Nturi kurasaba Imana yuko Mana mperezo twubakane ejo ndamukeneye. Hama hariho n'ubundi bwoko novuga bwo gushibamira abantu canke bwo kwinterceda. Intercession novuga ni kintu cangombwa cyane, ni kintu gikenewe kandi nibaza camye gifasha cyane. Ishengero ry'Imana, ubwoko bw'Imana kera imbere y'isezerano rishasha, ni kintu novuga nukuja hategezwa kuba hagati y'abantu babiri canke interceder, harimwo kuba hagati y'ikintu. N'umuntu abari hagati y'Imana n'abantu, n'umuntu abariko arasa n'uriko aravugana n'Imana kubw'abantu canke ariko arabwira Imana kubw'abantu atari kubwiwiwe. Ndaguhereza akarorero. Turabibona cane mu gice mu isezerano rya kera, aho ubwoko bw'Imana wasanga bwatakaye, hategerezwa kubaho umuntu ategerezwa kwihana ivyo bakoze bitari vyiza, kuko Imana yari abasezeraniye yuko igihe bazokwihana bakava mu nzira zabo mbi, Imana kwizobaharira ivyo vyaha. Ariko rero imbere yuko ibaharira ivyo vyaha, hategerezwa kubaho uwo muntu abisaba, aja mu kibanza c'abo bantu benshi. Niho tubona Daniyeli, tumuzi nk'umugororotsi, tumuzi nk'umuntu Imana ishingira intahe. Ariko turabona mu gitabo ca Daniyeli nyene ariko aringinga asaba imbabazi, asaba ikigongwe ku vyaha vyakozwe n'abasekuruza, kwari kugira ngo hashobore kuboneka uko gusubirana kw'Imana n'abantu. Turabona Nehemiya aho yarari ntiyigeze amererwa neza gushika abonye inzugi canke la clôture, igisagara ci Yerusalemu gusubiriye kugira amarembo, kikagira n'inyubakwa uko cyategezwa kuba kizifise. Yarasavye ikigongwe, aringinga, arasenga cyane gose. Turabona Aburahamu yarasengeye, yarasavye Imana kubwa Sodomu na Gomora. Aravuga ati mbega hamwe twosanga hari abantu bakeyi naho bagororotse, mbega vyo ntivyotuma ishavu ryawe gamana rigabanuka. Imana iranavyemera, iravuga ati reka turabe gushaka ati naho nsangaho umuntu umwe. Mu nyuma niho yagiye gutabara Loti, aravayo hama igisagara kirasha. Rero novuga nti l'intercession n'uburyo bwo gusengera abantu, n'uburyo bwo guhagararira abantu. Barashobora kuba hariho ibintu bakoze, barashobora kuba hariho ibintu bazokora mugabo batarakora, bategerezwa kuba bakoze ivyo. Hariho abantu bategerezwa kuba muri ico gishingo kugira ngo bibutse Imana, kugira ngo basubire kubwira Imana, kugira ngo bashobore gusubira kuronka uwo mugabane wabo bantu, kugira ngo Imana ibibuke bose. Nuko rero novuga ngerageje kuvuga mu ncamake, hariho uburyo bwinshi bwo gusenga, mugabo ubwo n'uburyo butatu kenshi bugaruka muri Bibiliya. Hariho uburyo bwo gusupplier canke bwo kwinginga, hariho uburyo bwo kubwira Imana, hariho uburyo bwo gushibamira abandi, hariho n'uburyo bwo gushimira Imana, hariho uburyo bwo guhimbaza Imana. Umuntu ashobora gusenga, turiko turara mu gitabo c'amazaburi, barashimira Imana. Dawidi avuga ashimira Imana cane. Urumva uburyo bwo gusenga buratandukana cyane. Murakoze cyane. Ndazi ko dukurikira muri kano kanya hari byinshi ariko ratahura ubwoko butandukanye bw'amasengesho ushaka kugira ganizuma dusome muri Bibiliya n'urure muje kuduha muri kano kanya gaheze. None nko kubijanye n'igihugu tufatiye guca c'u Burundi, n'ubuhe buryo? Hari byinshi Imana yavuze ku Burundi, hari byinshi Imana yavuze ku Barundi, hari abantu bari kwadukurikira muri kano kanya bafite amasezerano bari mu gihugu c'u Burundi. N'ubuhe buryo twokoresha kugira ngo bimwe Imana yavuga bigaragare mu Burundi, binashobotse mu duhakararo k'ibindi bihugu habayemo ayo makanguro canke iyo mpinduka biciye mu gusenga ari muri Bibiliya, caye mu bihugu dusanzwe tuzi no munsi?
nibaza yuko duhereye kuri uyu murongo wa kabiri twari twasomye muri cete Paulo yandikiye Timoteyo ca mbere igice ca kabiri umurongo wa kabiri avuga ngo kandi cyane musengere abami n'abashizwe hejuru bose kugira ngo twame mu mahoro dutekereje kubaha Imana turi nyankamugayo. Reka ndarifatanye gatoyi n'ijambo dusanzwe tumenyereye mu gitabo ca Cingoma, gitabo de Chronique, mu gitabo c'ingoma ca kabiri igice c'indwi, ndizera ko ari umurongo wa 14, havuga ngo maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nuko nanje nzobumva ndi mwijuru mparira ivyaha vyabo nkize igihugu cabo. Aha ico nshaka guhagarara ko nuko Imana irafise ivyo yateguriye ibihugu. Imana irafise intumbero ku bihugu bigiye bitandukanye. Igituma ndabivuze ni kubera tubona hari ibihugu vyabaye uko biri kubw'abantu basenga canke kubwo iryo kanguro ryahavuye riba kubwo gusenga kw'abantu. Rero novuga nti twagiye turabona ikanguro, hariho ikanguro ryabaye rinini cane mu gihugu ca Pays de Galles, igihugu kimwe ni zinga rimwe mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu by'Ubwongereza. Turabona abantu batanguye basenga, nivyo ahanini kenshi wasanga ari abantu batanguye gusenga n'umutima ubishaka, n'umutima ubikunze, n'umutima ushaka kurondera Imana, n'umutima wigaya nkuko bariko barabivuga muri aya majambo, umutima wo kureka inzira mbi hamwe uvuga uti izi nzira ndashaka kuziheba. Abantu bagatangura basenga muri ubwo buryo, hama mu nyuma Imana igasa niyishuye ayo masengesho mu buryo bw'umuyaga mwinshi, niko novuga ariryo wavuze ati harabaye ikanguro. Rero hariho ibihugu turazi igihugu c'Ubwongereza ni igihugu giteye imbere uko kiri, sinovuga yuko iterambere ryose ryazanywe n'iryo kanguro, mugabo turazi ibintu vyakozwe kubw'amakanguro. Barahagaritse ibintu vya esclavage bivanye na mouvement yari hari ya réveil. Abantu bari bashizwe hejuru mu butegetsi baba juriste bavuze bati il faut ko dukuraho esclavage, abolition ya esclavage. Vyari bitewe nuko abantu babona bati hari ibintu bimwe bitariko birubahirizwa mu ijambo ry'Imana, turiko turabona biriko biraba ku bantu b'Imana. Rero novuga nti igikenewe kugira ngo Imana itabare ikeneye imitima y'abantu cane. Iyo mitima y'abo bantu niyo izotuma abantu basenga ivy'Imana ishaka kumva kugira ngo ishobore guhindura igihugu, kuko vyose bikogwa n'Imana ariko ibikorana n'abantu bayo. Abo bantu bayo mbega uno munsi ikintu kituraje ishinga nikihe? Kuko kenshi dufise umutima ku bintu biba bituraba, dufise umutima ku bintu biba bitugoye mu buzima bwa misi yose, ariko nihaboneka abantu bavuga bati jewe itiro ryanje sibyo nshaka gushira imbere, jewe ivyi wanje gusa sibyo nshaka gushira imbere, ariko ndifuza ko Imana igaragara mu gihugu ciwacu. Nkuko wabivuze igihugu c'u Burundi kirafise amasezerano. Ndibuka mu myaka ya mbere y'agakiza, mu myaka ya 2005 baravuga cyane ku Burundi, baravuga ku Burundi amasezerano menshi ku bintu Imana izokorera mu Burundi, kungena igihugu cacu kizoba kimeze. Wanashima n'imbere yuko iyo myaka igera, ndibuka hariho abari bavuye mu hafi mu gihugu ca Kongo, abanyamurenge bagishika, murazi yuko ico gihe twabonye ibintu bishasha cyane, abantu basenga, abantu bavugishwa, bakoreshwa, baravuze cyane ku bintu bizoshika mu Burundi. Ariko rimwe na rimwe turashobora gusa n'abatabibona kubera umuntu aba yitwararitse ico intérêt ziwi, inyungu ziwanje jewe Fred meregwe neza n'umuryango wanje, ubuzima bumere neza, ha mu buzima bubandanye. Ariko ntihabe umuntu avuga ati naho merewe neza igihugu canje ntikimerewe neza, kandi igihugu canje kitamerewe neza ntegerezwa gukora ikintu kugira ngo igihugu canje kimeregwe neza, kuko Imana dusaba yaraduhaye amasezerano kandi ayo masezerano izoyishura. Mfasha karorero umuntu yitwa Daniel yari umuntu adakenye, Daniel yari umuntu adashonje, ariko Daniel yari umuntu arajwe ishinga cyane n'ubwoko bwiwe.
hama ivy'Imana yari yaravuze ati ibintu ntegerezwa kubibona. Rero nibaza yuko dukeneye kugira uwo mutima wo kuvuga tuti naho jewe no bameze neza muhiri wanje, naho jewe noba ntameze neza muhiri wanje, hariho ivy'Imana yavuze bitaraba kandi bikenewe kuba. Nimba ivyo bintu bikenewe bitegerezwa kuba, ni gute nshobora gusenga, ni gute jewe nshobora kuvuga nti Mana ibuka iki kintu, Mana iki kintu reka kibe, ku buryo yuko biba programme yiwanje canke biba programme y'uwo muntu ati jewe ndashaka yuko umwanya nzobwira Imana kubijanye n'igihugu, Mana ibuka iki gihugu. Ariko uburyo Imana yibuka igihugu n'uburyo mwemu w'Imana azokorera muri ico gihugu. Sukugira ngo dushobore kuronka amagorofa meza, sukugira ngo dushobore kuronka imiduga myiza amaferari azoba ari karagendera hibujumbura. Oya namba nukugira ngo ivyaha bishobore guharirwa vy'abantu, hama izina ry'Imana rishobore kubahwa rishigwe hejuru. Niyo mugambi w'Imana, kuko turondeye Imana mu buryo tudateza kuyironderamwo tuzotakaza umwanya. Imana ishaka ko izina ryawe ryubahwa, abantu bashobora kuvuga bati igihugu ca Kora nk'akarorero ati bajya abantu barazi Imana, baramenye Imana. Cari igihugu kidatunze, cari igihugu kiri mu bihugu gihagatiwe n'ibihugu bikomeye. Ariko kubwo izo ngorane abo bantu baratakambiye Imana, bararondera Imana ati Imana burya ni wihereze icubahiro. Biravuga ko abakoreya bari abantu bakunda bamaze gutangura uwo muco wo gusenga, barakunda kubana basenga, bagahura bagasoma ijambo ry'Imana, bakaca batangura gusengera igihugu cabo, bagaca batangura gusenga. Ivyo byaratumye hashobora kuba ibikorwa vyinshi cyane nk'ivyo twabonye. Niyo hari bahishengero rya mbere rinini cyane ririmwe abantu abakirisu benshi kubwo uwo mutima wo gusenga wagiye urakwira. Rero novuga nti turakeneye kugira icambere na mbere abo bakozi b'Imana bariko barakorera Imana. Mbega ikintu gikwiriye niki? Nuko tumererwa neza gusa aho turiko turasengera, nuko gusa twebwe mwishengero ryacu twicara tukavugishwa tugakoreshwa n'Imana. Mbega birakwiriye? Ndibuka cyane mu minsi heze ndiko ndumviriza umukuru w'igihugu ariko aravuga ati ndasavye muzonsengere munsengere. Ndabajije mbega uno munsi umaze gusengera umukuru w'igihugu c'u Burundi ni bangahe? Ku giti ciwawe uramaze kubikora? Yarabisavye, ntiyari karatera inkuru, yarabishaka kuko gutwara birasaba ubwenge, birasaba inguvu, birasaba ubukerebutsi, birasaba n'ubuntu bw'Imana. Kuko muri Bibiliya haravugwa neza kandi n'Imana yabivuze ngo abatwara canke abategetsi c'est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Ni nka novuga ni nk'uruzi mu kiganza c'Imana. Imana yashaka kuvuga uti uno munsi foko mugenda muri ubu buryo. Naho nariko ndavuga nko mu gihugu ca Korea, abantu bigishijwe Imana kubera bari bakikujwe n'ibihugu bigoye cyane vyarabatoteza. Baca babitwara mu nzira nziza bihereza Imana. Muri uko kwihereza Imana, Imana irabumvira, Imana irabagenderera, Imana irabakoresha, Imana irabakingira, ibahereza gutoneshwa cyane gose. Rero Imana iratanga ivyo bintu vyose. Ariko hariho abariko barabirondera, hariho abariko barabisaba. Ifoko tubirondera dukobeje, tubirondere dushishikaye. Umuntu wese ahari amenye uruhara rwiwe ku gihugu ciwe, ko atari ubwo kuba sindabibazwa canke tukabazwa ivyo ibituryoheye, ibitworoheye, ibitunezera. Ico maze kubona ugitangura kwiyumvira ivyo gusengera igihugu canke gukunda igihugu mu buryo bwo kugisengera, umengo ntubona resultat, umengo ntubonye inyishu ubwo nyene, kuko ni ikintu kiri makro, ni ikintu kinini yacagutse. Ariko novuga nti iyo ikintu gifise ku mutima, Imana yumva isengesho. Mu buryo bwo kwishura kw'Imana ntikora nk'uko abantu baza kwishura, yo irafise uburyo izo kwishuramwo, kandi ukwizera kwacu niko kuzotuma Imana vy'ukuri imanuka igakora ibidasanzwe mu gihugu cacu, kuko yarabisezeranye kandi izobikora. Murakoze cyane. Muri kohedicide ukuntu habaye impinduka, mbega nkamwe abarundi, abakozi b'Imana abarundi bohaguruka muri uwo mutima wo gusenga, nizihe ingaruka ubona dushatira mu gihugu c'u Burundi? Novuga nti ingaruka zoba izo kubona Imana, kandi ahari Imana ntihaba hariho umwiza. Nibaza yuko umuntu wese si abakozi b'Imana gusa, ariko n'abandi bose basanzwe basenga. Kujya twatanguye tuvuga tuti mbega ukwiye gusenga ninde? Ukwiye gusenga n'umuntu wese. Navuze abakozi b'Imana kuko baba bafise
baba bafise influence nini ya cyane twarabonye ba Billy Graham abantu begeranya abantu benshi cyane begera abategetsi mu buryo bworoshe cyane niyo influence navuga ariko umuntu wese hamwe abantu botangura kubigira ubuzima bwa misi yose bakavuga bati tuzohora dusengera igihugu cacu kugira ngo dushobore kubona izina rya Kristo rishizwe hejuru nk'ibendera mu gihugu cacu Imana ntishobora kumva ikintu rimwe kabiri gatatu hama ngo inume kuko Yesu ariko arigisha abigishwa biwe n'uburyo ariko arabigisha bo gusenga yarababwiye yuko bateza gusenga nka wa mupfakazi yasenga ngo umucamanza amucira urubanza rumukiza ategerezwa gusenga misi yose ategerezwa kubikora kenshi cyane rero habayeho uko gusenga naha Paulo ariko arabwira Timoteyo yavuze yuko bateza gusengera abami n'abashizwe hejuru kugira ngo dushobore kugira amahoro kandi twubaha Imana ntitubinyankamugayo tubaye mu gihugu kirimwo akarorero kirimwo corruption cyangwa kirimwo corruption uzokwisanga aho bigoye cyane gose ku buryo yuko abazoshora kuvyemera ari abantu bakobeje gukurikira Imana ariko nihashobora kubamwo ayo mahoro hakabamwo uko gukora ku buryo bw'ukuri bizotuma abantu bashobora gukora ibintu mu buryo borohewe bakaba inyankamugayo rero ivyo ni kimwe mu bizamwo ariko harabaho kwihana kwinshi iyo abantu bariko barasenga kugira ngo babone impinduka mu gihugu hateza kubaho kwihana abantu bakihana vy'ukuri uno munsi turabaho mu mashengero mugabo ugasanga tugendana ubupfu bwo kutihana bwo kudaharira bwo kwankana bwo kuvugana nabi bwo gushaka kugiranira nabi ivyo twama twabibonye ivyo birahava hakabaho kwihana kukuri abantu bakihana bagahinduka aho ni Imana ikorera kuko Imana ikorera muri uwo mutima ushaka Imana vy'ukuri hamaze kubaho uko guhinduka kwihana Imana iragaragara cyane abantu barakoreshwa mu ngabire zabo mu buryo buri hejuru cyane gose igituma navuze igihugu c'Ubwongereza Pays de Galles hariho abantu benshi ba Jonathan Edwards bari abantu bakoreye Imana yaba mu bisata vya politike yaba mu bisata vy'inkino yaba mu bisata vy'iterambere ugasanga abantu bariko barakoresha ubwenge bwabo mu buryo bwo guteza imbere igihugu cyane gose hakabaho guhinduka uno munsi igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu batangiye kukijamwo bari abantu bariko barahamwa mu Bwongereza kubw'iryo kanguru ryari ryabaye abantu bamwe baragiye barahamwa hama kiba igihugu cyo kuzoja gusengeramwo baracimukiramwo raba abantu bagiyeyo batumye bashika baba abantu bakomeye igihugu kigira gutera imbere gukomeye cyane gose naho mu nyuma batabandanije mu nzira z'Imana ariko vyose vyahereye ahantu hari havuye ikanguru hama bituma abantu babaho mu buzima bwo gusenga nyako aho abantu bahamagara Imana ikumva ikishura yego ivyo ni ibintu vyagiye biraba mu bindi bihugu nuko ari ibihugu biteye imbere vyashoboye kwandika kuri ivyo bintu ariko ndazi ko neza no muri Afrika hari ibihugu vyagiye birabona amakanguru no ngahi wacu abantu bakijijwe mu myaka ya kera cyane ugirumviriza basogokuru abantu batwitangiye mu kwizera bwa mbere barakubwira abantu basenga cyane gose je narabaye ahantu muri commune washaka kurondera itabi ryo kunywa ukaribura kubera ikiremba ca Bururi ndibuka narize hafi yaho ahantu abantu biga kuri iryo shuri aho twiga tugiye muri sorti bararondera itabi bakaribura kubera nabantu bakuze bumva ubutumwa bwiza bakuriye mu butumwa bwiza bakuranye ingeso nziza bakuranye ico novuga imico y'ijambo ry'Imana imico yo kubaha Imana yego naho vyose bica biza no mu mibereho y'ubuzima bwa misi yose ugasanga hariho ibintu bimwe udashobora kuronka facilement hariho ibibi udahura navyo vyoroshe niyo rero ngaruka yuko iyo abantu bagiye hamwe bagasenga bashobora kubona novuga nti ivy'Imana ikora mu buryo butaboneka mu buryo bwo kwihana bwo mu mutima mu buryo bw'imbere ariko no mu buryo bugaragara haraboneka ibintu bihinduka cyane gose ndibuka hari igihugu cyo muri Amerika Latine sindacibutse isi yaramejeje ibitegwa binini cyane gose ku buryo abantu batari biteze mugabo Argentine voilà c'était muri gihugu ca Argentine haraboneka ibitegwa binini cyane gose kubera nukuvuga ikanguro Imana yaramejeje isi mu buryo budasanzwe
murakoze cyane Ego. imbere ko turangiza umukozi w'Imana nihe jambo wumva ubwira ko dukurikirana hamwe turangiza Ego. Ikintu nibaza novuga nivyo twagiye turavuga bimwe bimwe. Ndashaka cyane ntumirire abantu bose. Igihugu turimwo ni gihugu Imana yadushizemwo, ntitwatoye kuvukira i Burundi, twasanze turi abarundi, ntitwatoye kuvukira ku bavyeyi bacu b'abarundi, twasanze turi abarundi, ntitwasanze turi abanyamerika. Rero no munsi ukabura umurundi, ico hamagarirwa nukugira ngo ubone Imana ukorera iriko irashigwa hejuru aho ugendera hose. Urashobora kuba uri umufonctionnaire, urashobora kuba wikorera utwawe, urashobora kuba uri umukinyi, urashobora kuba uri umunyeshuri, urashobora kuba uri umukozi w'Imana, urashobora kuba atagikorwa kigaragara c'Imana uri kurakora. Mugabo duhamagarirwa twese kuba abantu basengera igihugu cacu. Utegezwa kuba umuntu asengera abakurongoye. Utegezwa kuba umuntu usengera mustanteri, buramatari, nyumba kumi, abagutwara, chef wawe, directeur wawe, sinzi umuntu wese ari hejuru uhamagarirwa kumusengera. Ni Bibiliya ibidusaba. Twabisomye mu gitabo Paulo yandikiye Timotheo cambere igice ca 2 umurongo wa 1 n'uwa 2. Dutegezwa gusengera abantu, dutegezwa kwingingira amasezerano Imana yashize ku Burundi tukayabona ari karagaragara. Uburyo bwo kubikoramwo suko dushaka inyungu zacu, ntidushaka yuko uburundi bucika Amerika, oya siyo ntumbero. Ntidushaka uburundi bucika Dubai, intumbero siyo. Dushaka uburundi bucika igihugu c'abantu bakunda Imana, binginga Imana, barondera Imana misi yose n'imitima yabo yose, kuko nico Imana yashaka. Kandi nimba Imana yarasezeranye ko izokoresha abarundi, uno munsi twateza kubona Imana irikira bakoresha. Nifuza cyane kubona umuntu wese afise iyo programme avuga ati ni gihe n'umwanya wo gusengera igihugu. Ishengero rikavuga ati turafise umwanya wo kuza gusengera igihugu n'abakirongoye, hama tuzobona ivy'Imana yateguye bishika. Nuko niryo jambo nari mfise. Ego, murakoze cyane, byari biryoshe yabikumwanya dukundiye twari kubandanya. Mbega ikindi gihe hoho niyo twaba tumaho kandi mona musoshaka kutwitaho gatubandanye mane muhezagira abene gihugu. Ego, nukuri novuga nti numunezero wanje kuvuga ivyo mba mfise ku mutima dushobora gusangira. Si ivyo gusa nifuza kubona, mugabo ni ibintu numva mu mutima bitudubiza. Nifuza cyane ko nubibona bibaye. Ni nka rêve iba, ni ndoto ziza kuba realite canke ziza kuba ubuzima by'ukuri. Ego, nukuri nzobanguka cyane gose, nzokwitaba, ndavyifuza duhezagiranwe kandi twumve n'abantu by'ukuri bariko barabona ivyo ariko barasengera, bariko barabona komini yiwabo hariko harabaho guhinduka, bariko barabona agatumba kiwabo hariko harabaho guhinduka, bariko barabona ku kazi kiwabo hariko harabaho guhinduka. Kuko ikanguro rimeze nk'umucanwa, aho ntanguye kwaka rigenda rirakura, rigenda riradomeka kujya kwishamba rihiye, rigenda riraka gushika hose hafashwe. Nuko twebwe turi abantu bategezwa gukwiza iryo kanguro mu kibanza cose ahantu hose. Murakoze cyane. Turashimiye cyane n'uwo wese kara televiziyo gitaje, tugushimira cyane ko kino kiganiro gikurikiranye kandi hari ikintu wakiriye biciye umukozi w'Imana Fred mu bya dushikirije kubijanye n'amasengesho dushobora gusengera igihugu cacu. Yaduhebure bitandukanye muri Bibiliya ko abantu basenze Imana ikishura igatabara. Twumvise ibihugu bitandukanye, twumvise kwa Haiti, twumvise Argentine, aho abantu bahagutse bagasenga Imana ikazana impinduka mu bihugu byabo, aho ibintu byagaragara nk'ibibi byahavuye hakaza ivyiza. No mu Burundi twumvise yuko hari byabaye mu gihugu cy'u Burundi. Rero n'ubunyi ni icifuzo c'Imana, n'ivy'Imana ishaka ko abantu baja hamwe bagahaguruka bagasengera igihugu cyabo maze hakaza impinduka. Caga icyo Imana yafise ku Burundi tukakibonesha amaso yacu, n'abazokurikira bose bakazobijyako. Rero murakoze cyane, mugira ibihe byiza naho butamukina ikiganiro. God gave me a song I will sing for the rest of my life.